mbere ko tuvuga gato kuri Rodrigo twaramugarutse ku munsi w'ejo Real Madrid ngo iri hafi cyane yo kurangiza transfer umugabo witwa Alvalo Carreras muri equipe ya Benfica nyuma yuko banamurondeye ava yuko baje mu gikombe cy'isi cy'amaklub ariko bikagaragara ngo equipe yitwa Benfica ntiri kiragerageza korosha ibiganiro ravyuka president wa equipe ya Benfica avuga ati nta offer nimwe kwa Real Madrid twe turabona turacavyumva gusa nk'ivyo mugabo aracari mukinyi wacu Uno musirama makuru yemeza ko Real Madrid iri hafi cyane gusingisha umugabo witwa Alvalo Carreras bisa nk'ibiriko birarangira ku nimero zigera kuri 3 aho batunze umwana witwa Fran Garcia Bono menga muri systeme mumenyereza yitwa bon atagira liberté n'ivyo ku kibanza ariko ko tamukinya afise kuko uravye Mendy nta muntu yumuharura muri squad d'équipe yitwa Real Madrid Vanessa Nziza arashari mu mvune Hazari niwe akunda kuvuga habone bitangaza ngo Mendy arafatisha Mendy uravye ibinakina Mendy nanyaruka Mendy ari mechanique Mendy uravye ibintu Alonso arakina bitaba bimwe nyero shwa kujya mugasanga Imana yakumanuriye mana Mendy kwisanga mwino projet mugabo yitwa Zabi Alonso Zabahawe n'imvune noneho nibishoboka nambagiye kuzana Carreras umusore haheze umwaka umwe avuye muri Manchester aho ubona ko burya umukinnyi ashaka kuba atari mubi mugara ahantu habi ugasanga biramunanije rero gutera imbere canke abantu batumva ibiharuro vyiwe canke hari abantu batanu kuko namba ujye umurekuye hanyuma harimo buyback clause burya baramugurisha ziriya 50 million Manchester United ironke ko 25% y'amafaranga abagurishije hariya ntiwe yumvire kumugarukana ukatuzana ngo Patrick Dorgo Dorgo ni mwiza hako Dorgo ni mwiza banibaza Dorgo ni mwiza Dorgo usa ni mwiza bari ko na branchara murusha Dorgo arakomeye Dorgo aranyaruka nese kunyaruka ni atletism numumenyereza ariko arakina tactique Dorgo adakaho ibi bintu uno muzi dufata karuro bwarambuyamo ibi bintu muri marika aragerageza arakina match zitana hindu ibintu bitanu nyine iyo match ukuntu kina Southampton sikukina na Leicester sikukina na Liverpool sikukina na Chelsea none nabakinyi babicaye n'umumenyereza ibibazo biri kwa Manchester amurime kuva yinjira nta no mumenyereza nzosubira kubita ivyo no kwagiriza muri musuno mwagiriza Dorgo kuko no muzi kwa Manchester harabakinyi baburiwe intunganye kuko je nushaka kumbwira ko Bima ino na Garnacho abafana bonyene bo kwirukanira niba urabuze intunganye zingene wofata neza abana kugira bavemo abakinyi bakomeye ngo iya equipe ibibazo byose biri muri organisation kuko nambo mukinyi yakinyi matches biravuye muri academy ukaca umukora ku bihumbi 3 kamushira ku bihumbi 300 yo ni intunganye mbi cyane Carreras rero ngo ibiganiro biri hafi yuko uyu musore wa equipe yitwa Benfica yisanga muri equipe yitwa Real Madrid ariko ndavuga ni Madrid tuze kuri yahande ko nimero 3 witwa ngo wango ya Mari nariko ndavuga ni Madrid tuze kuri nimero 3 witwa Fran Garcia bigaragara ko ariko arafitinga neza muri systeme y'umugabo witwa Zabi Alonso uravye ubujya kina ubujyo be na Trent Alexander babe ko rerebanga kuri ruriya ruhande kuzana Carreras muri equipe yitwa Real Madrid use Fran bigaragara ngo ariko ariro tuva gahoro gahoro muri systeme y'witwa Zabi Alonso Madrid bifuje ko concurrence kuri Fran cyangwa Carreras arinjira muri equipe yitwa Real Madrid totalement atakaza umwanya umugabo witwa Fran Garcia Oya Carreras ni bazo baje gukina uravye niveau yiwe yaraduze cyane nyuma yo kuva muri Manchester za kwa Benfica hari match twamubonye bakina na Barcelona muri Champions League haba mu mapure haba no muri ultime de finale jo kuba nibo bahuye ukabona ko ari umukinnyi ashaka gutena kuri Lamine Yamal n'umuvuduko na technicité yuri ya musore Carreras rero kuzamo hano burya Real Madrid ntihogere ngo irahubuka ku buryo yore kuri 50 million izifishije ubusa araje ni rivalite burya umukinnyi kuba yabishoboye muri Portugal mu Real bikamugora ariko ni vyiza yuko haba hari iyo concurrence havuga ngo Real Madrid uravyibuka ifise Marcelo ariko ifise na contrat bose ni beza abo bakinyi bose ni beza Mourinho akavuga ati ubwo nkura na equipe y'ishanyarazi yataka cyane je ndakinisha Coentrao kuko aramfasha kudefend ubwo ni na kenera equipe ndayatakisha abakinyi barenga bari yabimbere Marcelo n'umwatakagira kangahe reka ndamushiremo so gutunga abakinyi babiri bafise profile zitandukanye ashira kuri pression warasanzwe hari ubwo ni vyiza cyane sinibaza yuko projet ya Real Madrid ishaka kugendera ku musore nkuri yabariko barakinisha ubunyene ni vyiza ko bongeramwo uyu mwana ubona ko Real Madrid iri kurongeramwo abakinyi projet a long terme namuzanye mwoyo imyaka 20 ningahe ningaza nkana ni 21 nawe Fran naho nyine ushizemwo Dean Hussein ushizemwo Fran Garcia ni wasanzwe hari ushizemwo na Trent basigaye gusubiriza uriya mu nimero 6 wabo
Casemiro no mubeshi Chouameni ariko araba mwiza muri role muri ya kwafe gusa oya ariko Chouameni aziriki Chouameni azira ko yinji Madrid aje gusubira Casemiro bakashaka katanga ivya Casemiro kandi profile we atari yo gukira muri style ya ofete twebwe twabaye muri iyo Madrid tubona Casemiro banako tubona umugabo witwa Ancelotti yempoza ya style y'Igitaliano nyene dukine Catenaccio urumva dufunge dushire mu igufuri mugabo rero je nico amene jana nakunze kuba ndaba equipe nationale y'Abafaransa uzura bari kumwe n'umugabo witwa Cantena Rabiot hagati mu kibuga Chouameni no mu mediateur bari mu matournoi international mu bihugu mugabo no munsi muri Real Madrid uratakaje Casemiro mugabo uracari Ancelotti kandi system de jeu ntiyigeze hinduka uracipfuza rero umuntu aza gutanga ivyo Casemiro yora equipe umujene ntavyo ashobora mugabo urabo no munsi mu nkino zitatu z'umugabo witwa Alonso Orelio je ni Chouameni numwe mu kinyariro markable mu kibuga nakorerwa remplace mukabona ko abayihunga bari mufata Casemiro nawe tuzi akamuzana kwa Alonso markaje ugacumutereka nko muri style ya Barcelona mu kibanza cyarimo nka Busquets cyangwa ugacumuzana mu kibanza ca equipe umukasera asabwa nivyo gukasa iyo ritme mu adversaire mugabo kandi asabwa no kuko nyibi vya ba parte kwa Atletico kwa Arsenal umugabo yitwa Casemiro na virus burya mu equipe kino gutandukanye ariko ndiko ndareba kahise ka equipe ya Real Madrid ni equipe ibintu byabo bitigera bikunda dafise nimero 6 typique ndavyibuka birukana Makerere Zidane arababwira ati ni nkaho musigaranye imodoka idafise imoteri urumva ico gihe barazana ba Redondo biranka muravyibuka na Casemiro biruka ndibuka ko Real Madrid yaritsinzwe na Barcelona 4-0 hakasa Toni Kroos bena Modric 6-8 imbere yabo hakina Rodriguez ni nyuma yaho yuko hari hagiye ubu mumenyereza wabagiye kwa Bayern Xabi Alonso bashaka gukina bakinisha Toni Kroos yaravuye muri Bayern akina nka numero 10 muravyibuka ibishuti yatera hanyuma na Toni Kroos na Aymeni n'uyu Modric bari bazanye akinye numero ayameze nk'usubira inyuma yabari mu numero hoyeleyere numero 8 yari kumwe na Bastian Schweinsteiger n'uyu Martinez wo mu Espanyol Zidane ikintu cambere yaje yavuze ati ntabwo equipe ibaho idafise nta muntu abadafise umugongo nzanira kiriya gisore narabonye mwo harimo buyback rose bazana amukuye muri Porto Casemiro balance ibona kuboneka impamvu je ndiko ndagira makenga kuri uyu musore birasaba yuko uri kurakinisha umukinyi nka Chouameni haba hariho umuntu bari amparalele gutya sivyo nukuvuga ngo bimuha ruhande nubwo yatakaza umupira donc ni double pivot sivyo aba pivot babiri babandi bari amparalele bari imbere y'aba defense ariko hari umwe ari foro muri récupération gusumba Chouameni yego nese Chouameni nivyashika kagenda ninde aza kumusigarira turabe muri profile z'abahari nuriya musore Fede ubona ko akunda ibitsindo kurusha uko yogaruka kuko hari ukuntu bamukinisha no muri attack agasanga ari kuri wing imwe kuri sezo ya mbere agarutse Ancelotti ugasanga ari kuri yiwe winga ngaha hari inde Benzema na Vinicius hari Vinicius ngaha uravyumva canka agakina nk'umu nimero w'iti muga yegera imbere cane uravyumva ese kubu aracari capable yo kuza ko numukinyi namba rishaka giwe ribimutera no gukunda equipe n'amagara yari yamukundiye ubona ko ahantu hose bakeneye umukinyi bajana yo uyu musore w'umunyayirigwe sivyo Valverde so atabaye Valverde eske uyu musore w'umwongereza waracashoboye gukina nimero 8 Jude Bellingham ku buryo wo mwasosiya ko na Chouameni ibintu bikagenda neza ikibazano amakenga je mfise naho ikibazano kije garuka mbuyamba nuko Madrid tuyizi mwiyo philosophy hariyo ikintu bita ADN ya equipe Donatille 4-3-3 avec umukasera ari full ahari Berto mu numero 8 gahuza umukasera n'umudisi uwo mudisi yorganiza urukino bikaryoha sawa ariko arakiniki Alonso ubunyene Alonso ariko akina system yitwa gute Donatille y'ivyo Alonso agomba gukina munsi sinzi kuri kurabona ukuntu biri dufise umupira turondere n'ivyo mugabo tuvise nazo il faut ko fresher muri construction irengeye iyo kuko twari dufise Madrid ikina ikarushuwe yorushije ariko kandi ibitabuza ko yosufra n'imbere y'uwo irusha ariko uno munsi urabona philosophy umugabo yitwaza Beron Karazana niki umwe wese muri qualité afise rekana mutumi cyasho kuko dufata karo gurere n'umutuma gukasa balo mugabo urabi imipira yose ivuye kwa defenseur kila cha kwa gurere gusumba kwa Valverde bivuze ngo role y'umwe wese bivanye nico philosophy ya equipe ADN ya natire bari bafise mwino myaka yose yeze nivyo za Beron nayo makenga ariko abantu bafise abantu baratangwa bibati est-ce que Zabia Rossi va réussir muri équipe de Madrid comme
kumenga Madrid izohaviba Barca kumenga Madrid izohaviba Arsenal cyangwa Paris Saint-Germain ibintu tubona jeu de position ibindi kandi twe tuzi Madrid muri equipe iri determine igikonta ari insinzi gusumba ibyo bindi wubaka jewe birahinduka nico gituma role yawa mukazera twara twiteze kuri Alonso yarayisisa atarayisisa biriko birahinduka aho tuzotuma tubona ko Chouameni ari mwiza bivanye nuko uramuza ashobora kwisanga muri philosophy defensive none fata muri defense arimo defense ugira ari karakasa mugabo ari karatuma yaje Alonso ashaka igira iyo fresher ya Alonso ashaka raba umwaka wa mbere umugabo witwa Jude Bellingham yinjiye avuye muri Borussia Dortmund bari bafise umugabo witwa Toni Kroos ya Benzema yari kwakina inyuma ya Rodrigo na Vini kuko yasanze Benzema asohotse Jude yasanze Benzema asohotse Benzema arasohotse binjira Jude imbere hari Rodrigo na Vini umusore Jude agakinira inyuma yabo mugabo basanze bafise umumediateur yitwa Kroos 15 aronka ibitsindo birenga 10 basanga bafise umumediateur yitwa Toni Kroos atarifara muri récupération z'imipira mugabo yo muri équipe ye ariko afise vision de voilà ni ucuraba rero nivuye umugabo witwa Chouameni yakina nko mu nimero 6 ariko mwana Kroos mugabo akabazinga imipira yose nza gusopa Kroos aramenye na ikoresha gusumba ko Jeno ikoresha nico kintu Madrid yagarutsemo no munsi Arda Güler sumo kasere niho mutuma gukina nimero 6 mugabo umupira wose uva mu mediateur cyangwa uva mu defenseur umwana arazi ku distribute mu mwanya wari wose yishakiye aha ushaka ico kintu rero kica igaruka ikazanira ritme umugabo witwa Chouameni kuko ari form gukina mugageze kure kiperi yo mipira ugasanga biriko biramugora cyangwa ariko akora amakosa atari ngombwa penalty niho hano rero nabwira ni system y'umumenyereza igomvye guhinduka hari habihitana nabihitaniza uno muzika Camavinga muri iyi system y'umugabo witwa Xabi Alonso kwisanga muri variza na Chouameni nivyo ukunda Chouameni ni mukinyi mukuru nivyo kuri Alvalo Carreras Camavinga aracari mu mvune bon yeratanga gukora imimenyerezo umugabo ntibigaragara ngo entraînement collectif nanagaruka nzobonera neza ibya Alonso ndabiraba neza kuri ku munsi wejo huye na equipe ifite mediane twavuga ngo iri muri nziza nka zibiri amba atari Barcelona ni Paris mu mediane nziza twaza kubiraba neza hariyo Vitinha naka kandi kaguma gasobetse kaju wawo na wa Fabian Ruiz turabe rero donc ingene bashaka kurivariza kuko buryo uza kubona mediane nziza donc hari gubo yibona bafite umupira ariko mu utakaje mu urondera of course ico kintu kiri très important namba mutakaje umupira mukina nka equipe ukavuga ngo sakazi ka Chouameni gusa ariko ni nakazi kubundi we sari hafi nakazi ka equipe yose babwira ngo iwanje utiruka nagomba nta kibanza afise reka nacanjane Madrid batakaje fresher yije yabo kuko ukintu dafise Dean Hutchinson numwe mu bana bari ariko Jembo nari ihurizo biragenda gute arabatakisha gute ego nta cha Rodrigo nani numvisemwe Rodrigo arashobora gusohoka ariko nubundi araza kugaruka muri ya system yabanirwa ni babiri aparama kuvyo jewe mbona kuvyo jewe mbona oya Rodrigo agisohoka direct bagaruka muri 4-2 4-2 canke 4-3-1 2 4-3-1 2 uyu musore namba ndabona uravye statistique urabona ko amwishimiye uyu mwana muto umutiriki wamaze gutangaza Güler amaze kuvuga ngo nubwo Franco Mastontono yo kwinjira muri equipe Güler ari garanti n'umwanya wiwe munini ino season jewe haruko mumenyereza aho umwanya umukinyi inshuro imwe umukinyi agaprove ivyo mumenyereza ashaka none umumenyereza agafatiraho kuko uravye umugabo witwa Alonso ariko arakina match ya mbere bakinye na Al Hilal umwana yinjiye agomboye umwana Arda Güler yinjiye agomboye mugabo uravye urukino rugira kabiri yabaye titirere niwo muzi Madrid yatanga gukira ibintu bakavuga ngo burya Alonso ya Madrid yipfuza igira itangure kugaragara ukabona ngo niwe muntu yani mu rukino yahoreye horana umugabo witwa Toni Kroos umwana yamaze kuyifata mu ntoki cyo gituma mba mbona 4-4-2 bazoyihoramwo kuko umwanya wo kwisangamo Rodrigo Ibrahim Diaz uzokwa muri uno munsi Federa hari uno munsi Chouameni arahari uno munsi Jude arahari hagaca hisanga rero uwo mwana ashobora kuroriya uriya mu nimero 9 yitwa Garcia Gonzalo Garcia uriya baza yuko atazanye azanye ketide komeye cyane mu mutwe w'umumenyereza Alonso umutwe uno munsi araraba akavuga ati niba bamenyereza banje batatu abafana ndababwira iki ndakina nta mupisto ako nkunda bamenyereza b'abanya Espagne nibo bagabo bafata icemezwa bano icemezwa mfashe ndacasima n'ibipfa bipfe bikunda bikunde nejo nitwa bayitone tubonye imbere ya Paris Saint-Germain umwana atangwa impaka nonze uriya wo kwa Arsenal Arteta nibyo ndamwankira ubundi ugiye kuraba
je nemeza yuko gurere umwanya we warabonetse niba Rodrigo bari mumurekure Rodrigo baramurekuye kubera umwanya we n'ubundi uri muri danger kubera no mupete w'umutirikiya ni nako nagomba duce twinjira ko Rodrigo Real Madrid si Rodrigo nubwo yosoka azar twebwe nta ngorane dufise muri equipe nitunifuza nitwamusubiriza umugabo witwa Rodrigo Gozi nubwo aza kwasohotse dufite abakinnyi benshi hano muri equipe yitwa Real Madrid bashobora gusubira mu kibanza cy'umugabo witwa Rodrigo bigaragara ngo we gusohoka biriko birashigwa mu maju cyane gusumba kuguma muri equipe yitwa Real Madrid nyuma yuko The Athletic yandika ngo hamwe hoze equipe ihagaze neza ku buryo bw'amafaranga Rodrigo Gozi arashobora gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid atankomanzi nimwe Madrid ati ntitwiteguriye na gato kuja kwisonga ngo tugiye gusubiriza witwa Rodrigo Gozi ni nyuma yuko wanashaka umugabo witwa Xabi Alonso akabanyamakuru ati buryo umugabo witwa Endrick benshi mubona nk'umukinnyi musatiriza nimero 9